Barundi kazi aho muherereye mu mpande zine z'isi, nongeye gusubira kubaramutsa amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Nk'uko bisanzwe ku mazina nitwa Bigirimana Nikora, nararahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereji mukuru, nsanzwe kandi ndi n'umuhanuzi kandi. Uno munsi ni igenekerezo rya 25 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Muri kano kanya ngomba ndababwira ubuhanuzi, kandi ubwo buhanuzi no bwega igihugu cy'u Burundi gusa. Buvuga jewe uyu nuriya. Urumva buraza buvuga abantu batandukanye, nanje ndimwo, buramvuga nanje ubwanje. Urumva buravuga jewe n'uyundi muntu n'uyundi, abantu batari bake. Kandi ubwo buhanuzi muze mu butega amatwi cyane gose mu bwumvirize, kandi mu kuzobwumviriza mukoresha ubwenge, kubera n'ubuhanuzi burimwe ibiharuro vyinshi. Nuko Imana yasubiye kuirampishurira n'ubuhanuzi burimwe ibiharuro. Hanyuma ubwo buhanuzi nubwo ndabuvuze uno munsi ku itariki 25, Imana yabumpaye ku munsi wa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane muri 2025 ni Imana yabumpereza. Hanyuma nta kanya nashoboye kuronka, ubu nyene niho rero bibaye ngombwa yuko ndabutanga, kuko ijwi ry'Imana ryagumye rimbwira riti hari ivyo utarakora. None rero nibwo ngomba ndabashikirize. Hanyuma n'ubuhanuzi hanini ya buraba igihugu cy'u Burundi n'abarundi. Hanyuma burimwo imice ibiri, harimwo ivyiza vyinshi n'ibindi atari ivyiza, kuko ivyo vyiza kugira ngo muze mubishikire hariho ibintu nabonye bibanza gucamwo kandi bitaryoshe, ndaza kubibabwira. Nuko neza na neza reka mpere y'ubuhanuzi buhera. Intuzeye jewe nama ndababwira ubuhanuzi ndi mu gihugu c'amahanga. Hanyuma mw'ico gihugu c'amahanga jewe uhoraho nsanzwe murazi, nama ndiko ndababwira ndi umuhanuzi, ndahishurirwa, ndagira iki n'iki. Reka mbanze sigure iki kijanye n'abahanuzi. Hariho ibintu ndiko ndabona abantu bavuga ngo jeno bamvuga ngo ma audio menshi, mugabo ngo babanze kino kintu ndagisigure kugira ngo mucumve. Kandi naco nanje Uwiteka yambwiye ndagisigure, kuko birakenewe kugira abantu babimenye ivyo ari vyo. Benshi baritiranya ibintu. Nari naragerageje kubisigura, mugabo reka nsubiremwo. Jewe mwahora mwumva yuko iminsi yose ntanguza kubabwira yuko ndi umwami mukuru. Ico ni kimwe. Nkongera nkasubira nkavuga yuko ndi umuhereji mukuru. Ivyo ni bibiri. Nkongera nkasubira nkavuga yuko ndi umuhanuzi. Ivyo ni bitatu. Murumva ko harimwo ibiharuro ni bitatu. Hanyuma reka mpere ku iki cy'ubwami. Reka neza kugira cyumvikane neza mpere ku buhanuzi. Naravuze yuko umuhanuzi n'umuntu burya adasanzwe. Umuhanuzi abantu benshi bakunze kumva ndiko ndavuga ibintu, hari igihe muhora mwumva ariko ndavuga ivy'ibihugu, hari igihe muhora mwumva ariko ndavuga ivy'Imana, hari igihe muhora mwumva ariko ndahanura ibintu bitandukanye. Benshi rero birabavanga, bakaza bavango none ngo uyu muntu ko ari uw'Imana ngo ni kwikaye karavuga ivya politike. Avyumva ibi bintu byose ngomba ndabibasigurire mu vyumve, kandi maze kubisigura inshuro nyinshi mbwa abantu benshi ntibavyumva canke ntibabitahura. Yemwe mwabantu mwe, umuhanuzi nama ndiko ndabivuga si pastori kandi si bishop.
canke si patiri canke si musenyeri canke si umuntu uzeye si umukuru w'abayisilamu oya, abo nibo bajijwe kuvuga ivy'amajambo y'Imana. Natwe twige tuvuga umuhanuzi avuga ivy'Imana imutumye, haba ku gihugu, haba ku vy'Imana, haba no ku mwami canke abami b'ibihugu. Umuhanuzi urumva nta nahantu namwe aba yimiriwe. Rero nagomba ndababwira abantu bakunze kuvuga ngo hari igihe ngo vuga ivy'Imana ngo hama nkavuga ivya politike. Nagomba ndababwire umuhanuzi kuva na kera niwe yavuga ivy'igihugu, niwe yimika abami akongera akabimura. Mwibuke ko Samweli niwe yimitse ntuze Dawidi. Samweli niwe yakuye ku ngoma ntuzeye Sauli. Murumva muje mwumviriza agaciro ku muntu uze kumuhanuzi. Umuhanuzi neza na neza nagomba ndabibabwire mwabantu mwe, si umuvuga butumwa uko mwe mubizi nyine uko mubisanzwe. Oyaye ndaza kubereka naho vyanditse naho muvyisomere uko je ndamaze kubona abantu mutagiye murabona aho mu bisoma aho vyanditse muri Bibiliya, nukuri ndabona yuko ntimushaka kwemera ibintu ze. Umuhanuzi mumbabarire su kwishira hejuru, ngomba ndakivuga uko kiri. Umuhanuzi abari hejuru ya pasiteri, umuhanuzi abari hejuru ya bishop, mbere wanagomba umuhanuzi abari hejuru ya prezida. Mu mategeko prezida ariko arakora neza ategerezwa kuba afise umuhanuzi. Umuhanuzi apana uyu mu mubiri, oya, umuhanuzi yerekwa ivy'ijuru. Mu nyuma niwe abami bose, nta mwami yashobora kuja mu rugamba umuhanuzi atamubwiye ati ego genda uratsinda canke uraza kurwana uku nuku. Nta mwami numwe, ntivyakunda. None wumva canke abahanuzi canke umuhanuzi ni wabajejwe gukingira igihugu. Uravyumva? Ni wabajejwe gukingira igihugu, afise ububasha burengeye ubwo kwa prezida, kubera prezida ategeka igihugu. Uravyumva? Mugabo untuzeye umuhanuzi abafise ububasha no ku Mana. Prezida arashobora kubwira Imana ntibikunda, mugabo umuhanuzi avugana n'Imana, hanyuma umuhanuzi akaza akabwira prezida ivy'Imana yavuze. Kandi prezida ari umuprezida yubaha, imbere y'umuhanuzi ategerezwa guca bugufi cyane gose. Ico mucyumve musome n'ibitabo ndaza kubaha naho vyanditse kugira ngo muvyumve. Abantu muragereranya ngurumva ngo kari uw'Imana iki niki. Oya, umuhanuzi wumvise bantu mwe mwumvise ngo uwo muntu n'umuhanuzi. Bibiliya canke ijambo ry'Imana riravuga riti muze mubanze mu mugendure murabe ko ivyo avuga arukuri. Ati niyo avuga kimwe canke bibiri canke bitatu bigashika muze mu mwubahe. Aho ni Imana yo nyene ushobora vyose ashingira intaho uwo muntu ati muze mu mwubahe, kuko afise ububasha. Nababwiye umuhanuzi abafise ububasha mwe butagira uko bungana. Hanyuma mwibuke yuko prezida ni manda irahera, mugabo iyo uri umuhanuzi wigengiye neza imbere y'Imana, ubwo bubasha ntibwigera buhera bo kugumako. Ariko muranyumva mu ntahure. Reka rero sigure rero vyabi aho nari ngerageje gusigura ikijanye n'ubuhanuzi. None jewe ndababwira yuko ndi umwami, narahiriye kuba umwami mukuru. Urumva? Jewe urumva narahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereje mukuru, nkongera nkabandi umuhanuzi. Murumva ndavuga amakuru y'ubwami. Mweko muranyumva? Igituma ndababwira ibintu byinshi bitandukanye. Amakuru y'ubwami ndayahabwa, nkavuga ubwami ingene bugiye kuba bumeze canke buzopangwa canke ubwami busanzwe buhari ibigiye kubushikira iki niki. Urumva ico ni kimwe. Hanyuma nkongera nkavuga n'amakuru ajyanye n'ivy'ishengero, ingene ishengero rizogenda iki niki. Mwama mwumvisa n'ababwiye vya pati n'abapasiteri niki byose mukumva ko ndabivuga.
hanyuma nkongera rero ngahanura, muhora mwumva ndiko ndahanurira ibihugu bitandukanye, iki niki byose ndiko ndabivuga. Murumva kuba umuhanuzi honyene gusa byonyene gusa birahagije, kuba umwami honyene gusa birahagije, kuba umuhereji wonyene gusa birahagije. Umva kimwe cyonyene gusa mw'ivyo bintu byonyene gusa, kimwe cyonyene gusa birahagije kuvuga amakuru y'ijuru, kubera abari ntuze ati none aho rero nuhora yacambwira ngo ndababaza ikibazo rero ngo none ngo mbega abisi ngo ko bashikiriza amakuru buri kanya, ngo buri mwanya ngo mbega ngo ijuru naryo ngo niryo ritoshikiriza ngo amakuru ngo ubwoko bwayo. Ico ni kibazo uhoraho yambwiye ngo ndababaze, mbega abisi ko bashikiriza amakuru ku maradiyo atandukanye, mbega uhoraho ni watoshikiriza amakuru ubwoko bwiwe? Ico nico kibazo uhoraho yambariye ngo ndababaze. Aho rero namwe nimwibaze, mwiyumvira ivyo bintu vyose uko ari bitatu vyose, nta kintu na kimwe kirimwe mu ivyo bintu vyoroshe. Muhava muca mwibaza ivyo vyose uhoraho yarabintumye, muhava muca mwibaza muti none ni kubera ko ivyo bintu vyose yabimuhaye. Uravyumva? Ndaza kugaruka mu nyuma ivyo bintu ndabibabwire uhoraho navyo yarabintumye kuko ndabona abantu bariko baridodomba mu mitima. Imana yarabintumye, ndaza kugaruka ndabibabwire. Reka mbanze ntangura ubuhanuzi, mu nyuma ivyo ndaza kubisigura mu nyuma aruko ndangije iki kibazo cyuko ibintu bitatu bikuru vyose Imana yabihaye jewe ndi jenyene, hanyuma byose ndabivuga Imana yabintumye. Nuko rero mugira amahoro. Reka nje mu buhanuzi rero. Ubuhanuzi hanini yangomba mpere kuri jewe mwaba mwumva ndababwira ko ndi mu mahanga yakure cyane gose, kandi jewe mu gihugu kugira mveyo hanini narumvira ijwi ry'Imana. Mu nyuma hanyuma Imana yaranshishije mu bintu nyene bitandukanye, na politiki Imana yarayinshishije mose ndababesha. Naragiye mu byo guhiganirwa ivyo gutwara igihugu, umva navyo narabikoze kandi ndabikora ari uko Imana yabimbariye. Hanyuma mu nyuma irambwira iti oya, ikiringo cawe nikiragera, nubanze ujiyo ndagutumye. Mu nyuma jewe nagiye bigaragara yuko menga leta niyo iri kiranyirukako, kandi byari byukuri bariko baranyiruka ko bagomba kungirira nabi. Mu nyuma ndagenda, mugabo je nari nsanzwe mfise ivy'Imana yambariye, kandi nari nabivuze kuva na kera. Wanagomba abantu n'umuryango wiwanje bari babizi bose, programa y'ivy'iwanje ngene byari bipanze bari babizi. Mu nyuma igihe kiragera, ico nababwiye ni igihe kiniki kigeze, jewe ndabona ntibizokunda ko mba mu Burundi. Niko vyangendeye, kandi mu nyuma ndagenda kuko nari nzi ico ngiye gukora. Mu nyuma rero kuko nta nuwigeze amenya ingene je nagiye, bose bagiye bumva mvugira muri iki gihugu cya Australia. Nta nuzi naho naciye, nta nuzi n'ingene nashitse, bose bumva ndiko ndavuga uko nyene. Hanyuma rero ingene vyifashe rero, jewe maze kugenda nkashika mu gihugu cya Australia, Imana yarambariye ati mwana wanje Nikora, nagutumye mu nyuma wangamburukiye, ati ubu rero ugiye gukorera umugisha, kandi umugisha uzowukorera imyaka 7, nkuko Yakobo nawe yakoreye umugisha imyaka 7. Iryo jambo ubwo buhanuzi bwabwiwe, iryo jambo ryabwiwe jewe, cyangwa ubwo buhanuzi bwabwiwe jewe, ari uhoraho jewe nyene ahishuriye jewe nyene. Hanyuma jewe sinacungwa n'amaso y'abantu, ngo mbega ninyegeze uyu canke niyere kuriya canke ngira iki niki, nakayo hava mbona yogira iki niki. Oya, jewe ijisho ry'uhoraho ryama kuri jewe buri munsi. Mbega ivyo ndiko ndakora nkora ibigororotse, kandi imbere yiwanje nagomba ndababwire, imbere yiwanje Imana yasize hamananiza ku rugero rumwe ntoshobora kurongenda basigurira. Hari imitego myinshi cyane gose, myinshi ntoshobora kurongenda babwira, mbere kuyirengana bitoba vyoroshe. Emwe bashaho kukurumva Imana ibirikira kugerageza. Mwibuke ya mfyisi igiye kuvuga iti Imana jewe ntandemye nkuko jiwe ibindi bikoko wabiremye, none jewe wampoye iki, none iki niki. Uhora haravuga ati ico nyesa nico ugomba ndagushariza. Yego sawa,
Imana yayambitse igitsembetsembe c'intama mu ntuzeye mu ruhanga. Mu nyuma ati we rero genda rero kikaza kirekerera ku munwa ati rero genda rero wewe wirigwane kino gitsembe c'intama. Mu nyuma rero wewe ku mugoroba uraza kuza mu nyuma rero wewe ndakugire nk'ibindi bikoko. None imfyisi yaragiye kagatsembe kakaguma kajojota amaraso gakorora amaraso mu nyuma umutima uranka yikora kuri kagatsembe irakarya. Ivy'Imana rero yabwiye ntuzeye hageze ku mugoroba biragenda ati none nje ngire nk'abandi ati none nanje mpivye naguhaye hihinyira yafisa iza ukura cyagitsembe ko yakiriye. Mu nyuma ati genda rero kubera tubahirije ivyo naguhaye. Urumva rero mwumvise bantu mwe ndababwire mwumvise ngo Imana yaragutoranije irakutoranya kugira ngo mbega irabe nivy'ukuri uyu muntu n'uwi wanje akorera jewe canke aranyinyegeje canke aragize ikiniki. Imana ibikuzi kandi bigusobanukiwe. Mu nyuma iragushiraho amananiza. Sinokwigwa yababwira raba ivyashikiye Yobu Imana vyamubako yemwe Imana ibizi kandi bibona kandi ariyo yabikoze kandi bigomba. Mugabo Yobu agira kwihangana. Mu nyuma Yobu aratinda arashika ku ntsinzi. Nanje vyari bimeze uko ndabasubiriyemwe bantu mwe Imana yashiriye imbere ibinaniza kandi nari mu bihugu biteye imbere ikuzanira ibintu biryoshye kandi bisayangana. Ndababwiye ivyanciye imbere sinobidonda ngo ndabimare ni hamwe novuge audio ntigere irangira. Naciye mu bikomeye ntushobora kuronka ingenda basigurira. Umva habayeho kwihangana ntushobora kuronka kwihangana gufatanye no gusenga ku rugero rumwe ntushobora kuronka ngira ngo ata muntu numwe ngira wo mwirabure canke isinza abazungu nta nivyo bashoboye yoba ivyo bintu arabigera ko sino babesha. Aho ndiko ndababwira jewe ivyambayeko. Mu nyuma imyaka 7 irakwira irongera ko n'intuze irongera ko n'amezi 4. Mu nyuma Imana irampishurira irambwira iti imyaka 7 naguhaye urayirangije. Ati rero wewe nzoguha umugisha nk'uwo nahaye Yobu ndawugwijije ibihetangabo 10. Ati aho ni ugatwe kiwawe. Ati nzoguha umugisha ibihetangabo 2 umugisha nk'uwo nahaye Salomo ndawugwijije ibihetangabo 2. Ati uwo mugisha so wiwawe. Ati uwo mugisha no w'igihugu cy'abarundi. Inkuru y'umwana isubira inyuma aho Imana yari yabaje kunyereka irampishurira irambwira inyereka ibisagara. Yereka igisagara ndimwe n'igisagara cyubakitse ku rugero rumwe tagira uko rungana. Ati raba kino gisagara urimwo kirubakitse n'igisagara ciza gifise amabarabara gifise ikiniki. Imana inyereka amabanki inyereka ikiniki inyereka ibindi bisagara bitandukanye vyo muri Amerika inyereka ibisagara vyo mu Bufaransa inyereka ibisagara bitandukanye inyereka ibisagara vya Dubai. Imana iranyereka ibisagara uko vyose narabigendagenza ndabizi. Mu nyuma irambwira iti mwana wanje nikora hitamwo ibi bisagara vyose icyo ugomba cyose ndakiguhereza canke uhitemwe umugisha w'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma jewe gisohoka igihugu ngiye kurira indege Imana yarampishuriye ku mutaga rya Kariva nuri indege saa 3 y'umutaga. Imana yarampishuriye hajya ngiye kurira indege neza na neza. Imana yarampishurira inyereka iyo nteranja inyereka niyo mvuye. Irambwira iti nikora ndagutumye muri biriya bihugu ntibaramenya Imana mugabo uzohagirira umugisha kandi raba inyuma iyo uvuye inyereka muri Afrika ingene hameze.
ati aba bantu ndabakweretse kandi ndabagushinze, nta wundi wo kubatabara kiretse wewe. Ndavuga nti Imana nanjye nzobikora. Nuko hanyuma maze gushika rero, murumva yuko maze kumara iyo myaka yose ibigeragezo maze kubibamwo ku rugero mutagira uko rungana. Mu nyuma rero Imana murumve inshungururira ibisagara, inyereka amabanki, inyereka ubutunzi bumwe utarigira abantu kubayiti, hitamwo ibi bisagara, igisagara cyose uza kugomba, amazu yose uza kugomba, eka n'amabanki ugomba uzoba umudandaza rurangiranwa, n'amabanki ugomba uzoyugurura. Iranyereka amahera ari mu mabanki, iki niki, ibintu bidasanzwe. Iranyereka yuko nzona umuntu akomeye cyane gose, iki niki. Ati hitamwo rero ubu butunzi n'umugisha w'igihugu cy'u Burundi, uhisemwo iki? Je ndavuga nti Imana, ubutunzi ntacyo bumaze, jewe ndahisemwo umugisha w'igihugu cy'u Burundi. Ni kubera nubwo notunga bino bintu ndabitungiye mu mahanga, ntacyo vyo bimaze. Vyiza nuko no ndabitungiye mu Burundi, nanje aba barundi nkabafashisha ibi bintu woba wampaye. Ati kubitungira mu ntuze mu gahinga ntavyo ngomba, jewe mpisemwo umugisha. Imana ni nziza cyane gose kandi nihabwa icubahiro cyane gose. Nuko niho rero Imana yacimbwira iti wewe nzoguha umugisha nk'uwo nahaye Yobu, ndawugwije ibihekangabo 10. Ati ku gihugu naho nzoguha umugisha nk'uwo nahaye Salomo, ndawugwijije ibihekangabo 2. Jewe nibaza nti Imana irangabiye, irahejeje. Rero ku munsi wa mbere itariki 21 z'ukwezi kwa 4 muri 2024 niho rero ninjiye mwihishurirwa rimwe ntoshobora kurongenda basigurira. Jewe maze kuba mfise amahishurirwa akomeye cyane gose. Ihishurirwa rya mbere jewe narigeze kugira ihishurirwa rimara iminsi 7 ijoro n'umutaga, iminsi 7. Haba ku mutaga ndiko ndakora akazi, haba ku mutaga ndiko ndanyonga imodoka, haba mwijoro nsinziriye nikangura nagiriki, nkaguma mwihishurirwa iminsi 7 ikwiye. Ibintu nabonyemwo byari ibintu ntoshobora kurongenda bidondagura ngo ndabirangize. Narongeye gusura gukora irindi hishurirwa mu minsi 3, ijoro n'umutaga. Nabandiko ndakora akazi, nkabandiko ndahishurirwa, imwijoro sinzire nkabandiko ndahishurirwa, eka ku mutaga ndiko ndatwara imodoka nkabandiko ndahishurirwa. Igikorwa cyose nza kubandiko ndakora cyose nkabandiko ndahishurirwa iminsi 3. Hanyuma aho kuwa mbere nagiye mwihishurirwa ntoshobora kurongenda basigurira. Mu marayika yaraje arampamagara, aravuga ati Nikora, nditaba ntisabwe, ati nuce ngaha tugende. Jewe ndakurikira ndakurikira mu marayika, turagenda. Tugiye hanyuma gatoyi mbona ijuru rirugurutse. Ryugurutse, mu marayika twari kumwe sinasura kubona iyagiye. Mu nyuma Imana irambarira iti Nikora mwana wanje, nagusezeraniye umugisha ku gatwe kiwawe, ndagusezerana n'umugisha w'igihugu. Ati rero ubu igihe kirageze, muranyumviriza neza, ati igihe kirageze. Imana irambwira iti raba ibi biharuro. Byari biharuro 7. Mugabo ivyo biharuro 7 bigabanganyemwo kangahe? 4. Muranyumviriza neza. Ubwa mbere hari ibiharuro 2, munsi yavyo hari ibindi biharuro bitari bike. Ubugira kabiri hari ibindi biharuro 2 kandi munsi yaho harimo ibindi biharuro bitari bike. N'ubugira gatatu kandi hari ibindi biharuro 2
mu nyuma no munsi yaho hari ibindi biharuro bitari bike. Hanyuma ubugira kane hariho igiharuro kimwe. Ni muterateranye mwumvirize muza gutora indwi. Urumva kabiri inshuro zitatu guteranya kimwe ni biharuro indwi. Mugabo no munsi yaho hari ibindi biharuro bitari bike munsi y'ivyo biharuro. Mu nyuma Imana irambwira iti Nikora wabonye bino biharuro? Ntego ntimugabo ntimana umbabarire sashoye kubitahura. Imana irambwira iti nubanze untega amatwi wumviriza. Ati ibi biharuro nivyo biri mu gihugu cy'u Burundi. Sishoye gutahura ivyo ari byo. Ati ibi biharuro bibiri ubona ubwa mbere nibi biharuro biri ngaha munsi ati aba n'abantu babiri. Numugore n'umugabo bavyaye abana batari bake. Ati nibi biharuro bikurikira kandi nabandi bantu babiri numugore n'umugabo bavyaye abana batari bake. Ati nibi biharuro bigira gatatu ati nabandi bantu babiri nabo nyene bavyaye abana batari bake. Ati igiharuro kimwe ni wewe. Hanyuma Imana nukuri sindashobora gutahura. Ati ntega amatwi mwana wanje Nikora. Imana irambwira iti ibi biharuro bibiri vya mbere ubona n'ubwoko bwatanguye gutwara igihugu mu Burundi. Ati muri bo batwaye imyaka myinshi ntacyo bazokwitwaza. Ati nta vyiza bigeze bakora. Ati ntibigeze bakora ibikorwa binezera. Ati iri sezerano mwana wanje nari sezeraniye abarundi kuva kera. Ati ni imyaka ati ntwari bwabeho. Ati muri bo nta numwe nigeze nishimira yakoze. Ati haba uyu mugore n'umugabo n'abana babo nta numwe nigeze nishimira. Nti ubu ndatahuye. Imana irasubira irambwira iti nibi biharuro bigira kabiri kandi navyo ati n'abantu bariko baratwara ubunyene. Ati nabo nyene n'umugore n'umugabo n'abana babo. Ati nabo ubwabo sinigeze ndabishimira. Ati ibikorwa bakora ntivyigeze binezera. Ibikorwa byabo ntivyigeze binshimisha. Ati umugisha nabuze ugo ndawuhereza. Irambwira iti uyu mugwi ugira gatatu nawo nyene n'umugore n'umugabo nabo nyene bafise abana nabo ubwabo nta na kimwe banezwe. Nabo nta mugisha nigeze ndabahereza kubera ntibigeze bakora ibinshimisha. Hanyuma irambwira iti mwana wanje Nikora, uyu mugisha ngomba ndawuguhereze wewe. Niwe nabwiye yuko uzokorera umugisha imyaka 7 kandi iyo myaka 7 urayirangije kandi ndakwishimiye. Ati gihe kirageze rero ngomba ndakurungike mu gihugu. Ati watahuye? Nti ubu ndabitahura. Ati aba bantu umugwi wa mbere mu gihugu cy'u Burundi babita bariko baravuga ndiko ndabona bavuga ngo n'abatutsi. Ati batwaye imyaka myinshi nta kireguzo bazogira. Ati uyu mugugira kabiri bariko baravuga ko arabahutu. Ati batwaye umwanya muremure cyane gose nta kireguzo bazogira. Ati aba bagira gatatu nabo ntibigeze bandondera nabatwa. Ati ntibigeze bandondera nta nivyo bakeneye. Ati nta kireguzo bazogira. Ati nawe iki giharuro kimwe ni wewe. Nego mwami ndakumva ndakutahuye. Imana irambwira iti uribuka ibintu nakubwiye? Ntego nakubwiye yuko nzoguha umugisha wo kwa Yobu ugwijije ibihitangabo 10. Ndakubwira yuko nzoguha umugisha w'igihugu ndawugwijije ibihitangabo wo kwa Salomo ndawugwijije ibihitangabo 2. Ntego mwami ndavyibuka. Ngo sarebwa heze ukwereka umugisha wawe ngene ungana. Ababwiye ijuru ryarugurutse mu nyuma Imana inyegururira ibintu. Irambwira inyegurura ibintu inyereka ibintu igipfunguke ijuru rirafuka. Ijuru rirafuka. Irambwira iti
ubutunzi bwawe buzoba bungana n'ibiguruka byose byo kwijuru. Ndasubiyemwo, ubutunzi bwawe buzoba bungana n'ibiguruka byose byo kwijuru. Bantu mwe mwiyumvire mukoresha ubwenge bwanyu, namwe mwiyumvire ibiguruka ingene bingana. Sino bidonda ngo ndabimare, ibiguruka urumva byose uko bingana, ibiremwa byose biguruka byose, mwiyumvire intunzeye inyoni, ubwoko bw'inyoni, ubwoko bw'ubuhungarema, intunzeye isazi, imibu, ibihori, inzige, iki ibintu byose biguruka byose, mwiyumvire ikintu cyari cyose kiguruka cyose, mwiyumvire ivyo bintu byose. Imana ikavuga iti byose ndabiguhaye wewe, ndabiguhaye. Mu nyuma iranyereka ikiyaya kinini, ikiyaya kinini. Hanyuma inyereka imisozi izungurutse icyo kiyaya cyose. Irambwira iti wabonye kino kiyaya? Ntego. Urabona iyi misozi ikizungurutse? Atego. Ati no watahuye ibyo ari byo ntoya. Ati iki kiyaya uri kurabona ni igihugu cy'u Burundi. Ati iyi misozi yose ubona izungurutse kino kiyaya n'amahanga yose. Inyereka amazi ariko aratemba ava ku iyo misozi yose agenda mw'icyo kiyaya. Irambwira iti ubutunzi bwose bw'igihugu bw'isi yose bugiye kuzoza mu gihugu cy'u Burundi. Ati buzotemba kujya ku ruzi kandi ntibuzigera buhera. Irambwira iti mwana wanje Nikora, uyu mugisha ndawuguhaye. Ati kandi nawe uzugende bya biharuro byose nakwereka byose uzubihesha umugisha. Ati na bya bihugu byose nakwereka byose uzubihesha umugisha. Ati uhereye mu Burundi, ati uje muri Afrika yose, ati n'amahanga yose uzuyahesha umugisha. Ati kandi igihe kirageze, ndakwemereye umugisha ndawuguhaye. Imana irabandanya irambwira iti abantu uzugende ubabwire. Ati mbona bariko baridodomba yuko naguhaye ubwami, nkaguhereza intuzeye, nkaguhereza ubuhereje, eka nkakugira n'umuhanuzi. Ati narazungurutse igihugu cyose, ndazunguruka isi yose, nta muntu n'umwe nigeze mbona afise umutima nk'uwo ngomba. Ati nsanga umwe ni namuha ubwami, bazoza kugwana n'uwo nahaye ubuhereje. Ati uwundi namuha ubwami, bazoza kugwana n'uwo nahaye ubuhanuzi. Ati mu nyuma bose ndabona yuko imitima yabo ubu butunzi ndaguhaye batazobushikiriza abo nabatumyeko, bazoca babwikwegerako. Ati nico gituma nabifashe byose nkabiguhereza. Ati icyo uzovuga cyose kizoba. Ati nanje nzoba ndi kumwe nawe. Ati ububasha n'inkomezi byose ndabiguhaye, kandi biza bifashe abarundi bene wanyu n'amahanga yose na Afrika yose. Igira mwana wanje, haguruka ugende, ndabiguhaye. Ndunama ndavuga nti mwami urakoze, hanyuma ndagenda. Marika sura kunjana anshikana hahandi twashika ijuru rikuguruka. Mu nyuma arikatira arigira, mu nyuma nanje ndikangura. Bantu mwe narikanguye kubw'umunezero n'ubwoba bw'ibintu nabonye, n'ibintu nabonye
ndababwiza ukuri, namaze isaha yose nicaye nkanura ndiko ndabiruguye ariko rajojota umenga mvuye kwiruka marato. Bwabaye ubwa mbere mbonye ibintu bikomeye kugeza ku rugero ntoshobora kuronka ingenda basigurira. Umuntu nakuze nerekwa ku rugero umutagira uko rungana, nerekwa ibintu bihambaye ibiteye ubwoba, ninkerekwa intambara nkagira iki niki. Bantumwe nibwo bwa mbere mbonye ibintu bikomeye nk'ivyo naraye mbonye. Nuko naho nyene Imana irongera asubira irambwira ati ibi bintu kugira ngo mubishikemwo, irambwira iti genda babwire abantu ati abanyisirayeli bagomba gushika batumye abatasi 12. Mu nyuma hariho abantu baje bavuga aya muhe 10. Yoshua na Kalebu mu nyuma nibo bavuze bati nubwo bimeze uko abo bantu tuzobarya nk'umutsima. Nagomba ndababwire hariho abantu benshi babayeho Imana yarabatumye berekwa bahanura bagira iki niki, mugabo benshi idisezerano benshi rizobagora gushikamwe kubera ntibariko barakora ibigororotse nk'uko Imana igomba. Hanyuma nubwo niko ndababwira yuko hageze ko twigira mu isezerano, nabonye ibindi bintu muri iri joro ryakeye ku Barundi bitameze neza, ntibimeze neza na gatoyi. Mu gihugu cy'u Burundi nabonye bariko baridodomba ku buhanuzi navuze ku itariki 17. Si umuntu yanyandikiye siki nabonye bariko baridodomba ngo none ko uyu muntu yavuze yuko abafungwa bose azobarekura, ngo none ngo azobaje gushigikira abanyavyaha. Mvuge nti oya 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 oya. Mana jewe umunsi ndahira ku itariki imwe y'ukwa mbere mu itariki muri 2024 Imana yarambariye yuko abantu bose ndahiye bafunzwe bose, Imana bababariye bose nzobarekura bose atanumwe avuyemo. Mu nyuma mugabo uzosubira gukora icyaha akagihanirwa. Hanyuma ico ngira ngo muracyumvise kirasobanutse, bazorekugwa. Mu nyuma uzosubira gukora icyaha, muribuka ndababwiye burya Ubuhanuzi navuze nti baze bihanire kureka, uzosubira gukora icyaha azobihanirwa. Kandi hoho ntibizoba byoroshe, mwibaza ngo bizoba byoroshe. Oyaye Imana yarambariye yuko imanza kuva Republika ya mbere ikibaho kugeza n'izi saha, imanza zose zaciwe zose nta rubanza rumwe rwaciwe mu kuri. Imanza zaciwe mu kuri ni zike zibaho, izindi zose abantu baciriwe imanza z'akarenganyo zitameze neza, zitagororotse. Imana yaciye ivuga iti bose uzubabarire bose. Imana irambwira iti umuntu uwo ari we wese n'uwakoze icyaha mu nyuma agafungwa imyaka 2, ati uwo yarihanye. Uwutihanye nawe no mu mutima nawe yarabonye ko yakoze icyaha yaricujije, ati uzubabarire. Ivyo Imana arabimpishuriye, sinokora iryo kosa nanje Imana itabimpishuriye. Kandi nanje ndubaha Imana kuko nijwi ry'Imana ndaryumviriza kandi ndarikurikirana ijoro n'umutaga n'ukuri, kandi n'ukuri nkakurikiza amabwirizwa n'amategeko Imana iba yampaye. Hanyuma mu nyuma bazosubira gukora ikosa n'ukuri kabisa, sinzi nuko ibihano azohabwa, kuko ibihano Imana yampaye nzoha abantu n'ibihano biremereye cyane gose. Kuko Imana yarambariye iti uzugenda ndakurungitse ugende guhana abantu bamenyere bavanga. Urumva ngo turi mu nuze ngo mu buzima bambe ngo mu mbabazi za Yesu, ngo iki niki abantu bagakora ibyaha n'amanyama bakagira iki niki. Imbabazi za Yesu igihe cyazo, igihe cy'imbabazi kiraheze.
ico gihe hazoba ari igihe cyo guca imanza no guhana abakoze ivyaha. Imana irambwira iti abantu ntibakinyubaha, abantu bihaye ivyubahiro, ati rero wewe ndakurungitse ugende guhana, hanyuma bazotinya ibihano, mu nyuma bagaruke bubahe. Ati ibihano bimaze kubaremera bazogaruka bubahe jewe. Rero nukuri buzoba ari ubwami burimwo ibihano mutari bwigere mubona mu buzima. Murazi yuko namariko ndababwira nti nta musuma azohaba, nta munyavyaha azohaba, ntaki. None mwumvise ko ndavuga uko mwibaza yuko bizoba vyabaye gutyo gusa ngo haleluya, bavuze ngo haleluya. Oya, hazoba harimwo ibihano vy'akataraboneka abantu batari bwigere babona mu buzima. Hanyuma umuzokora ibigororotse nukuri aziberaho amahoro ubuzira herezo. Ivyo muvyumve mubimenye. Hanyuma ivyo nivyo rero Imana yambariye ndababwire. Hanyuma kandi nababwiye nabonye ibintu bitagororotse mu gihugu cy'u Burundi. Mwitegure, mbona ibi bintu biri hose vy'amoko, mbona hariho umwotsi w'amoko, kandi ibi bintu ndabona biriko birafumbeka kandi birihuse. Ubu nyene biraje kandi biri mu mpande zose, mu banyapolitike, mu miryango, mu madini, iki niki ndiko ndabibona. Ni ibibazo mbona yuko muravye nabi hashobora kwaduka ibibazo vy'amoko, abantu bakicana bakakwa guhonanya. Mubimenye neza, muvyumve kabisa. Ibibazo vy'abahutu n'abatutsi ndabona ibibazo birashobora kuvyuka mu gihugu cy'u Burundi, abantu mukicana mukakwa guhonanya. Ijambo Imana yantumye yambwiye ndababwire, bantumwe mwumvise yuko navuze yuko abantu bazoba barigwa. Mugabo Imana yambwiye iti ndababwire, nta muntu numwe adasenga, nta muntu numwe atazi Imana, ati uzoramuka yishe mugenzi we amuhora uko yavutse, nawe ntazabeho. Muracumva kiratomoye. Uzokwica mugenzi we amuhora ubwoko, nawe ntazabeho. Biranditse muri Bibiliya ngo uwishe uwundi nawe aze yicwe. Ntababwiye nta haleluya ihari. Nukuri ndabona ikibazo cy'amoko mu Burundi kirashobora kubyuka kandi kikaba kiri hose. Mbona kiri hose, kikwiye hose. Nukuri buri muntu wari we wese aze yirinde, kuko bizomuhitana. Ashobora kubikora muri uwo mwanya abona umenga biroroshe. Mugabo abo bantu ntibazoba barigwa, kuko Imana yarambariye abazokora ivyaha bose inyuma yuko narahiye. Abo bantu bazohura n'ibibazo kwese ndababesha. Nuzeye ijambo ry'Imana Imana yampaye riri muri Esaya igice ca 28. Uravyumva? Esaya igice ca 28 uhereye ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 6. Ngo raba ngo ndungitse umuntu, ngo umuntu wanje, ngo w'ububasha, urumva ngo w'ububasha n'ubushobozi. Murumva nyene kimeze, ngo raba ndungitse umuntu wanje w'ububasha n'ubushobozi. Imana yambwiye ndababwire, bantu mweje nama ndiho ndababwira nti imanza zose jiwe ziraciye, ziri imbere yanje. Sibi abantu baca imanza zikamara imyaka n'imyaka zitaracibwa, hanyuma abantu bakazopfa bariko bariruka bagira iki niki. Oya, jewe imanza zose Imana yampaye ziri imbere yanje, zose ziraciye. Kandi ngo inuzeye ngo azobaca imanza zibereye, ngo kandi nanje ngo wazoba ari imanza zibereye, nanje ngo nzoba umutsima wiwe.
ku murongo wa 4 aho niho aya majambo ari ku murongo wa 4. Yesaya igice cya 28 ku murongo wa 4. Bantu mwe, reka nshinga intahe gatoyi. Burya bantu mwe, Imana nishingira intahe jewe gatoyi. Burya Imana irategura umuntu kuva, murazi ko nababwiye ntigena ntangwe kwerekwa kuva nkiri umwana. Imana irategura umuntu kuva. Jewe ibintu nagiye nkora nanjye ubwanje ngenda ndabibona mu nyuma ari uko Imana isuye kubimpishurira. Nagiye nkora ibintu by'ibitangaza bitangaza abantu. Jewe ntabwo nigiye guca imanza mugabo wumvise ngo ngiye mu manza guca imanza. Bantu mwe, urubanza rwa mbere rugoye guca n'urubanza rutagira isura. Izo manza zikunze kunanira abacamanza mugabo. Jewe ndababwire mwumve muti uyu muntu yakuze ari umuntu adasanzwe. Jewe urubanza rwa mbere natanguye guca urubanza ngifise imyaka 8. Mwumvirize, kandi rwari urubanza rugoye cyane gose. Natanguye guca urubanza rwa mbere, natanguye kuruca mfise imyaka 8. Yari umuntu abagabo babiri. Ugo rubanza abashinga ntahe bararuca. Mu nyuma ndabona umwe ko yarenganijwe. Jewe nkiri umwana, imanza aho mvuka zakunda gucibwa kuwa kabiri no kuwa gatandatu. Jewe ndababwije ukuri ntagiye kwishuri, nta rubanza namwe rwancika ntagiye kumviriza. Mu nyuma rero urwo rubanza bararuca bararurangiza, umwe aratsindwa kandi atari gutsindwa. Mu nyuma uwatsinzwe wewe so yagiye yavuze yuko bamurenganije. Oyaye, jewe turahangana n'abashinga ntahe. Abashinga ndavuga nti oya, umuntu muramurenganije sishobora kwemera. Ndarira ndakomugwama. Abashinga ntahe baravuga ati umwana noneho nisema. Ucabimvira umwana w'imyaka 8. Turahangana n'abashinga ntahe birakomera. Uravyumva? Ndabwe ntishobora kuvyemera nubwo mwораramwe. Uravyumva? Jewe mvuka ku musozi ku muntuze ku mutuba wa ntuze wa Musave. Mu nyuma urubanza barambaza ati noga mwana, none wewe uru rubanza uvuga ngo twamurenganije wagumvise gute? Ntijewe ntawa kwasigurira. Barumva kweri ko habayemwo kwihenda. Mu nyuma ugo rubanza twiga ingene baca imanza, abashinga ntahe baciye ugo rubanza ntibasubira guca ugo rubanza. Ugo rubanza bagwimurira kundi wa gatandatu. Baravuga bati ruzocibwa nawe urimwo. Uravyumva? Batumira abandi bashinga ntahe bavuye ku yindi misozi. Bazana abashinga ntahe bavuye ku misozi duhana urubibe, umusozi wa ntuze wa Murago, n'umusozi wa Gatongati, n'umusozi wa Gwezamenyo. Abashinga ntahe bavuye ku mitumba 3. Mu nyuma nanje barampamagara nkiri umwana afise imyaka 8. Mu nyuma rero baravuga bati umushinga ntahe rero aratangura, bahaye ijambo, aratangura arabaza abo bantu. Mu nyuma rero ababaza bose baravuga. Mu nyuma rero baca baravuga bati turafise umuntu hano tugomba duhe ijambo. Yewe rero baca barambwira ati duhaye uyu muntu uno munsi ni bafise ijambo. Baca baravuga bati babaza ibibazo mu nyuma ubacire urubanza twumvirize natwe. Mu nyuma rero ndababaza ibibazo rero. Hariyo ahantu murabona yuko umuntu kenshi na kenshi uwitwaye abaciye bugufi. Uwitwariwe aba ari umuntu kabisa avuga amajambo yemwe utazi kumviriza wava wiyaza yuko ari wari karavuga ibigororotsa. Mu nyuma rero jewe hari ikibazo bari bamubagije. Mu nyuma abashinga ntahe ntibari bacumvise, kuko guca urubanza bisaba yuko buri umuntu ashirutse amazinda. Uravyumva? Mu nyuma hari ijambo yari yavuze ati none umwana wanje yagiye gukorera abandi. Uwo muntu go rubanza mwumvirize ngene rwari rumeze. Yari umuntu umva nababwiye ko bari abagabo babiri. Umwe yari afise umuhungu, uwundi yari afise umukobwa. Hanyuma umuhungu uwo mugabo umwe
akundana n'uyo mukobwa. Mugabo uwo muhungu yari Bujumbura, yakorera Bujumbura, mu nyuma aha uruvugano uwo mukobwa. Hanyuma hariho amategeko avuga yuko umuntu atanze uruvugano hagahera imyaka 2 kugira ntamurekere mu rutende, kurumva umukobwa ntahava guma arindiriye bitazokunda. Mwico giharose uwundi muhungu yarigira kuko icyaho cyakigumye umuntu uze uyu mukobwa nuko umuhungu yatanga urwo ruvugano, mu nyuma haciye umwaka agatanga inkwano. Nubwo yorindiriye imyaka 5 yaratanze inkwano, baguma bamenyerera bamenya bati uwo muntu yaratanze inkwano nta ngorane nuwo kwanaka. Hanyuma rero urumva uwo muhungu yatanze urwo ruvugano, mu nyuma wewe acarigira yigumira i Bujumbura. Kandi icyatuma uwo muntu atsindwa, ntuzeye uwo muhungu wewe yari yarabwiye se wiwe. Mugabo se w'umuhungu ntiyigeze avugana na se w'umukobwa. Mu nyuma umukobwa abona byararengeranye, mu nyuma umukobwa aragenda kurongorwa mu rundi rugo. Agiye kurongorwa mu rundi rugo, ikibabaje ntibari abantu bakure. Urubanza rw'ubukwe rutegurwa babona, imanza zose ziba babona. Iki niki se uwo mukobwa yagiye kurikirana se uwo muhungu yagiye kuburanya se uwo mukobwa, n'umukobwa yaragiye kwabigwa yaramaze no kuvyara. Mu nyuma rero agenda kwishyuza rwa ruvugano. None hari ikibazo bamubagiye ati none wewe Mutama warigeze kujya kuganira na Mutama mugenza wawe uramubwira, mu nyuma araguhemukira ngo yaje ntavyo namubwiye. None umuhungu wawe yarasigarutse arashika mu rugo araza kuvuga ati uyu muntu byagenze uku ngo ya nukuri ngo ntiyagiye. Ati none wumva icagumye uwo mukobwa cyari giki? Mu nyuma aravuga ngo none ngo umuhungu wanje yagenda gukorera ngo yagenda gukorera ngo abandi. Uravyumva? Kandi murumva yuko ikosa ryabaye kuwo muhungu nyene na se wiwe nyene. Mugabo ugo rubanza ngene bari baruciye, bari basavye yuko uwo muntu asubiza ivyo bintu bari baramuhaye, mu nyuma akabigwiza na 2. Mwumviriza ugo rubanza rwaye rugoreye, kandi bagiye kuvyishyuza se w'umukobwa. Urumva se w'umuhungu na se w'umukobwa, se w'umuhungu bagiye kuburana, aburanya se w'umukobwa. Urumva aburanya umuntu atazi n'ikintu na kimwe, ataco bamubwiye, atazi nico bigeze bamubwira. Hanyuma ntuzeye ivyakurikiye rero, mu nyuma rero uwo Mutama icyaha kiramuvako, kuko bari bamuciye ibitagenda, barahana kera, bari ivyo yari yaratanze bari babigwijije na 2, kandi rero bakabigwiza na 2 ku kintu atana kimwe azi, atana kimwe bigeze bamubwira. N'uyo muntu yemera yuko atana kimwe yigeze amubwira. Hanyuma kandi urumva yagiye kuburana mu mwanya utari uwiwe. Uwo muhungu n'imiburi waye kujya kuburanya uwo mukobwa. Mugabo uwo muhungu niso yagiye kuburana, hagiye kuburana umuntu uze uwo mugabo. Urubanza abantu rurabananira kubera atasura bifise. Abashinga nahe bavyumva nabi kubera uwo mugabo nyene yavuga cyane gose, bavyumva nabi ntibigera bumva ivyabaye. Ndababwije ukuri uwo muntu nije nahamukuye ngifise imyaka 8, kubera naratahura cyane gose cyitwa imanza. Si ivyo gusa, jewe baramaze kuntuma ko muri parake y'Igitega urubanza rwananiranye. Cyo gihe urubanza nibanza manza z'abadandaza muri parake y'Igitega, abo bantu nubu baracyariho. Nubu nabona nuwo nakoreye ivyo bintu, ntuzeye abo bakobwa nabo bahungu baracyariho, base wabo nibo bapfuye. Igitega je nagiye gutabara muri parike urubanza rwananiranye. Saho gusa abantu hari hano munuze mu Ruyigi muri senare y'intango, jewe naragiye bantumye ko bati hari umuntu aci imanza za nukuri nirurangiranwa. Izo manza ugo rubanza jewe nagiye guca go muri parike Igitega rwari rumaze amezi 7 rwarananiranye, baca abanuzeye aba magistra kwigwa ko gusubira iki niki, rwari mu ibiharuro bimwe bitagira uko bingana, birananirana. Mugabo ubwo mu Ruyigi abantu bari mu kwicana, sentare yari rumaze ku hafi umwaka n'amezi 8 byarananiranye, baca buri munsi byarananiranye. Nzi kuhamagara amasura byaranse. Mugaje we narumaze ko amasaha 2 urubanza rurangiye, abantu bose basubiza hamwe.
aho nagomba ndababwire bantu ivyo nivyambaye ko abo bantu nubu bariho sumva ngo ndavuga imigani ariko ndavuga ibintu bitabaye abo bantu bose barahari baracyariho kandi sinobabesha jiho sinigiye guca imanza mwumvirize rero ngaruke mu vyo narimwo rero jewe mwumvirize ingene Imana itegura umuntu mwumvirize ingene Imana itegura umuntu none murumva yuko ubundi ndaza vyanka vyakunda nje gucira imanza abarundi imanza zose zarenganijwe zose izarenganijwe zose uko zingana Imana yaranyeretse zose ko zizocibwa zose zikaja ku murongo zose atanwa avuze ngo ABCD zose abazi ko baciye imanza za ngondagonde zose zizosubizwa ku murongo zose ndabasubiriyemo zose atakwenda kwabaye mwibuke nababwiye nti umuntu aburana bitari ivyo niwe akomogwa mu gwishi cyane gose mwibuke kuri Salomo umwami Salomo niwe yaciye urubanza gwananiye abantu bose rushikira umwami Salomo babagore babiri bapfa umwana umwe akavuga ati umwana no wiwanje uwundi nawe akavuga ngo no wiwanje abantu nzeye nababwiye nti imanza zitagira ivyabo na kenshi zazigoye guca biba bisaba yuko udafise ico urumva biba bisaba yuko muri wewe uri kuraca urubanza ushobora kumenya uti uyu muntu ariko aravuga ukuri cyane ariko aravuga ukuri abo bantu izo ngabirano zirahari jewe rero izo ngabirano namye ndazifise kuva nkiri umwana uri kuravuga ukuri narabibona waba utari kuravuga ukuri nkabibona nubu niko ndemwe ntushaka kumbesha jewe uvuze ukuri ndamenya ntuvuze ukuri wabesha nkamenya nti nubwo utomvugisha n'ijambo rimwe duhuye ndamenya n'umubeshi numva ububasha n'ubushobozi byo vy'Imana yabimpaye nahandi rero izo manza rero zigiye kuzocibwa atavyo kuvuga ngo urumva ngo zizoja mukuri zose kandi nta manza zizohora zibaho ngo ni manza zagashe zimwe zikiniki ibi bintu mwumva ubu bakora nk'abantu bakoze ivyaho kumva ngo haciwe urubanza rw'ikibiriraho imanza zizohora zicibwa urubanza rukarangira apana byo kuvuga ngo umuntu azokwirwa arazembagira ngo nzokunguruza nzogira ikiniki kugira ngo abantu babe barazubaza abantu oyaye ivyo biriko birabubu nyene kwizo manza zikibiriraho ni ishusho mbonera yibigiye kuzoba kandi mvuge ku madini ntimubona ibi bintu perezida w'u Rwanda yugaye amasengero bijya ni shusho nta yerekwa afise ni shusho yibigiye kuzoba intuzeye narababwiye izo ntambara ziri ngaho muri Kongo ni shusho yibigiye kuzoba hariho umuperezida ariko arakora ibintu bihambaye wo muri Burkina Faso bamwita Traore ibi nayo karakora kumbure nta yerekwa afisa agomba ndababwire barundi mu nyumviriza mu nkurikirana ibintu ariko arakora urya ijya n'ishusho mbonera yibigiye kuzoba muri Afrika yose hamwe abantu bose biruhutsa imitima bose hanyuma hariho abantu Imana inyereka ugasanga bariko baridodomba ngo uwo muntu ngo nabatazoza ngo azogwa hanze ngo azogira iki niki yemwe nagomba ndababwire abavyiyumvira muri kuvyiyumvira kubera byo bakwegera ijambo riravuga riti azoba ari umuntu afise ubushobozi ububasha n'ubushobozi murumvi ububasha bwonye gusa burahagije cya wimviragiye ko n'ubushobozi nabwo uwo muntu we wumva Imana ishingira intahati umuntu wanje azoba afise ububasha n'ubushobozi ati kandi ni wazobagwanya ni wazobatsinda hasi murumva iryo jambo ni wazobagwanya ni wazobatsinda hasi ntumbaza
reka ngeze ngaho ivyo mvuze birahagije mugabo abarundi mwitegure igihe kiri hafi ndabona mirindi y'Uwiteka ndabona iri hafi hanyuma ndabona ibintu ntivyoroshe mugabo abantu bobo ndiko ndabwira uzogirira nabi mugenzi we nawe azomenya ko bizomukurikirana amuhora uko yavutse canke amuhora ubwoko ndakivuga uko kiri. Reka nsubire mbwire abantu ku ngene nabonye ubwami buzoba bupanze. Hazobaho inama mpanuzwa jambo n'inama nshingamateka kandi abo bantu bazohora batogwa nta migambwe izoba ihari. Buri muntu umwe wese azohora atogwa, azohora avuga imigambi y'ivyo azokorera abantu n'ivyo azokorera abo bantu niyo komine asanzwe avamwo canke intara asanzwe avamwo. Mu nyuma abantu bazomutora bisunze apana ivy'imigambwe, bisunze ivyo yababwiye azobakorera. Hanyuma abantu nabo bazomutora bakurikije uko bamuzi, yuko ari umuntu akunda abantu, yuko ari umuntu nyene ameze neza, mu Kirundi bakunze kwita ngo ni ntore. Kandi buri umwe wese azoba ari uwo kugwanira iwabo kugira ngo iterambere rize iwabo, si kuzoba ngo batowe hama mu nyuma bagende kwicara i Bujumbura. Bo ico gihe bobo ntibazoba i Bujumbura, bazoba baba iwabo, kuko muri rusange igihugu kizoba kiho kirubakwa ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Hanyuma nagomba ndababwire ivyo CNDD-FDD ivuga, bantahure ndabavuga kubera bari ku butegetsi. Ivyo CNDD-FDD ivuga yuko ngo 2040 na 2060 ngo kizoba ari igihugu cifashe. Ivyo sinzi wabibabwiye, mugabo ndabamenyesheje ukuri igihugu c'u Burundi bivuge nk'umuhanuzi 2040 na 2060 kizoba ari igihugu giteye imbere cane gose ngira ngo gusumba na Dubai. Mugabo si ntibihera hiyo. 2028 ubu nye turi muri 2025 2028 hazoba hari komaze kutangwa kubakwa amazu amwe y'iterambere kugeza ku rugero rw'uko hamwe abantu bose batangarira igihugu cy'u Burundi. Bantu mwe nagomba ndababwire sozere kuri no jambo, igihe CNDD-FDD yoba iri ku butegetsi, ndabibabwire bavyumve, nabo sindabanka, nabo ndababwiza ukuri. Igihe CNDD-FDD yoba iri ku butegetsi nubwo yogomba ikamara imyaka 100 aho kugira ngo batere imbere abarundi bopfa bakarangira, uwo mugisha ntibawuhawe, bavyumve. Aho ndiko ndavuga ibintu vyo kubanka, ndiko ndababwira bumve nabo nyene bimeze. Uwo mugisha ntibawuhawe, ntazogira uza kubabesha ntasi ishengero ryahawe uwo mugisha, oya. Si ubwoko bwahawe umugisha, oya. Ntazogira umuntu umwe aza kuvuga ngo je ngo ngurumva ngo bimeze uku nuku, oya. Uwo mugisha n'uw'umuntu, mu nyuma uwo muntu azohesha umugisha igihugu n'abakibamwo. Muvyumve neza, ibintu vyifashe uko. Nuko rero jewe ubuhanuzi Imana yantumye y'ivyo ndababwira nukuri, jewe ndagejeje ku musozo. Hanyuma jewe mvuge nti bantumwe kubw'ivyo bintu nabonye
ku barundi biri muri bo, biri mu mitima yabo. Nukuri musenge cyane gose, mwiyambura ubwo bukozi bw'ikibi, mu nyuma musenge Imana izibambutse Yorodani, mushike mu gihugu c'isezerano, hama mubone ivyiza Imana yateguriye ubwoko bwayo. Mugira amahoro, muhezagirwe, kandi mukomeze gusenga cyane gose iyo satani ive mu gihugu c'u Burundi. Murakoze.